Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndabibutse yuko dufise foire izoba itariki 17 n'itariki 24 z'ukwezi k'umunani. Aha ni umutwe w'ijambo no munsi uravuga ngo uriko urabwira nde. Ni kibazo Petero yabajije Yesu, aramubaza ngo uri kubwira nde? Bwana sifiwe sana. Uri kubwira nde? Luc chapitre 18 verset 7 na verset 8. Luka 18 guhera ku murongo w'indwi kugeza ku murongo w'umunani. None mbega Imana nizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mwijoro naho ibatevya. Ndababwira yuko izobacira urubanza vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mu isi. Haleluya. Kigihe Yesu yariko arigisha abigishwa biwe muri chapitre nayifatiye hagati, ariko Yesu yatanze akarorero k'umugore yagiye asaba umuntu ko yomutunganiriza, ariko uwo mugore yariko arasaba ko amutunganiriza. Bibiliya imutwereka nk'umuntu ataragororotse kandi ntiyari n'umucamanza mwiza. Ukuvuga yuko ataca imanza zigororotse. Ako Yesu atanga ko karorero yerekana yuko uyu mugabo nubwo yari umucamanza mubi, Bibiliya itwereka yuko uyu mugore yarashishikaye aramusaba, aramugora, aramugobera, aramusaba avec insistance. Ku rugezo rwaho kubwo gusaba no kwinginga k'uyu mugore kwahavuye guteba, vyatumye wa mugabo asohoka aramutunganiriza. Yesu aca aravuga ngo none so wo mwijuru azoreka canke azobura gute kubatunganiriza? Haleluya. Mwebwe mu musenga ku murango no mwijoro, mwebwe mu mwinginga, mwe mu musenga ku murango no mwijoro, mbega namwebwe ntazobatunganiriza? Mbega namwebwe ntazobagirira neza? Nimba uyu muntu mubi yarashoboye kugira neza, mbega wewe ntazorushiriza kubagirira neza mwebwe abamurondera, mwebwe abamusenga. Aha Yesu yariko ashaka kutwigisha ku kintu kenshi gikunze kutugora, ariko aha Yesu yariko ashaka kwereka itandukaniro riri hagati yo kwizera n'umwanya. Yesu yariko ashaka kwigisha ishengero ryiwe yuko iyo ukwizera kuguteye gukora igikorwa, ukwizera kurakora ca kintu kugeza aho ukwizera kuvyara umwimbu. Kuko kenshi intambamyi y'ukwizera kwacu ni timing, no mwanya. Hari gihe kenshi usanga hari ibintu twigishijwemo, twatojwe, twarerewemo, yaba gusenga, yaba gukorera Imana, yaba kwitanga, yaba mu bintu bitandukanye twigishijwe n'ijambo ry'Imana. Ariko rimwe na rimwe ugazoza gusanga abantu inyuma yo gukora vya bintu kenshi incuro zingana gute, hari gihe umwana w'umuntu adendebukirwa agacika intege, ugasanga ca kintu yahora akora ntiyagishishikaye, kuko mu kugikora iminsi myinshi nticamuvyariye ico yari yiteze kuzobona mu buzima bwiwe. Ugaca usanga mu nzu y'Imana abantu bakijijwe, abantu bamaze igihe bakijijwe, ni bamwe mu bantu bagenda batakaza ivyo bakoze kera bikababera isoko ry'umugisha, bagenda babitakaza kuko badashobora gushishikara, kuko batabandanya. Yesu rero yahaye abigishwa biwe agerageza kwigereranya n'umuntu mubi. Yesu aravuga ati mu gisagara hari umuntu mubi kandi yari umucamanza mubi. Ariko Yesu yerekana yuko uyu mugore malgré
kuba informe k'uyu mugabo ari mubi, uyu mugore igikorwa yari karakora gisunitswe no kwizera yaragikoze aragikora, kugeza naho wa mugabo avyuka akamukorera icyo ariko aramusaba. Ico Yesu yashaka kutwigisha ni ikihe? Yesu yashaka kutwigisha yuko ukwizera kudahagarara. Kwizera ntigukwiye guhagarara. Ibikorwa wakoreshejwe no kwizera ntibikwiye guhagarara. Ntukwiye gushika ahantu ngo uvuge ngo vyaranse canke ntibikunda. Ariko kandi Bibiliya itwereka yuko uyu mugore birashoboka ko abantu bariko baramuca intege, yaradodoye. Kandi birashoboka ko uyu mugore hari abantu baza bakamubwira ati mama uriko uratakaza umwanya, uyu mugabo numumesha, wowe uri umugore akenye nta nico umuzaniye, uyu mugore ntashobora kugucira urubanza rwiza kuko ntacufise ntacufise cyo kumuha, ntashobora kugucira urubanza rwiza, ni muhebe bireke. Hejuru yuko amajwi yo hanze ashobora kuba ariko baramuca intege, nawe nubwiwe uyu mugore yaradodoye, aringinga, aramurindira, nawe birashoboka ko yorambikwa. Nawe birashoboka yuko mu gukora iki gikorwa kenshi yatevye arashika ahantu akatangura akagira dute, tariko ivyo bariko barambwira ntivyo bari ivyo, ko uyu muntu atugurura, ko uyu muntu atanyakira, ko uyu muntu atanyumviriza, kandi bambwiye ko ari mubi. Mbega biramaze kubashikira aho wumva uri kurakora ikintu ijambo ry'Imana ryakubwiye, ariko hakabaho amafacteur externe akudekuraje. Biramaze gushikira aho ukora ico ijambo ry'Imana rivuga, ariko ukabona nta kintu na kimwe cyo hanze kiko kiraguhumuriza. Hakagera n'igihe abantu baza bakubwira ngo bihagarike, bireke, nibimarsha, na wowe kubera kubikora umwanya muremure ukagera ahantu kumva yuko warambiwe, iminsi yabaye myinshi, amezi yabaye myinshi, imyaka irikiraba myinshi, ukagera ahantu wumva yuko umenga uri découragé, ukagera ahantu wumva yuko umenga ugira ubihagarike, ugira ubihebe. Uzomenya ko uri kukorera mu kwizera igihe facteur externe zitafekta imikorere yawe. Uzomenya yuko uri mu kwizera igihe nubwo hari amakuru yo hanze ataguhumuriza, wewe ushishikara gukora ico Imana yadepoje mu mutima wawe, conviction Imana yashize mu mutima wawe, icemezo Imana yashize mu mutima wawe, igihe mwari ko murabana, igihe yakubwiye ngo kora iki kintu, igihe yakubwiye ngo sengera iki kintu, igihe yakubwiye ngo tangura iyi projet, igihe yakubwira ngo shira umutahe wawe ahantu, igihe yakubwira ngo ugurura iki gikorwa, igihe yakubwira iki kintu. Iyi Imana ivuze ntibisobanura ko ata difficulté canke atangorane tugira, ariko ikintu cama kirengana amafacteur yo hanze aduca intege ni ukwizera kwacu. Nico gituma Yesu yakoresheje uyu mugore kugira ngo yigishe ishengero kwizera. Acaramanuka kuri uyu murongo wa nyuma aravuga ngo mbega kuri uyu murongo w'8, uravyumva, aravuga ngo ndabibabwiye so wo mwijuru azobatunganiriza. Acarabaza ikibazo ngo mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga mu isi hakiri ukwizera. Ikibazo turiko turibaza si uko wizeye canke wakijijwe par la foi, ariko ikibazo turiko turibaza no munsi muri kino gitondo, mbega umwami wawe niyaza, umwana w'umuntu niyaza azosanga mu isi hakiri ukwizera. Kimwe mu bintu vyoroshe cyane ko dutakaza kandi dushobora gutakaza, eh bien c'est la foi. Ukwizera ni ikintu mu buryo bwiyoroheje ushobora gusanga abantu bamaze igihe mu gakiza bashobora kugenda batakaza bava mu kwizera bivanye n'ibintu bari biteze mu gihe kanaka batabonye bikoreka. Ukagera igihe mu buzima bwawe utangura kwibaza yuko ibintu bikoreka pahaza, canke yuko wewe gusenga kwawe canke kudasenga kwawe ataco bihindura, ugateba ukagera ahantu mu buzima bw'iwawe uva mu kwizera. Yesu no munsi ariko arakubaza muri kino gitondo, mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga mu isi hakiri ukwizera? Kubera nabivuze, usure du temps yaffecta la foi. Bizokoroha yuko ubona abantu babayeho muri passion, abantu babayeho bafise igishika, bafise ukwizera,
ariko uko imyaka igenda ugenda ubona batakaza ukwizera. Ariko bitavuga ngo basubiye mu byaha bahoramwo, ariko buhoro buhoro iyo ukurara ubuzima bwabo ugasanga nta kwizera, nta gishika, nta kwitega ku kihari, ntaco bakirindiriye. Haleluya. Ahubwo batanguye kwizigira inkomezi zabo. Yesu yaravuze ngo ujya mugabo nubwo yari mubi yaravyutse aratunganiriza ujya mugore, a plus forte raison uhoraho ntazoreka kuza kubatunganiriza. Amen. 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 Abo muri kirite mu gatondo nababwiye ngira kandi ndabisubiremo. No munsi message yanje irafitanye isano n'abantu bose barenza 5 yo mu gakiza. Ako n'umuntu amaze munsi y'imyaka 5 akijijwe arashobora kunyumva agatwarira ijambo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka no munsi muri kino gitondo kubona abantu bamaze imyaka irenga 5 bakijijwe. Abantu bakijijwe haheze imyaka irenga 5, bari muri 5, bari muri 6, bari muri 10, bari muri 20, bari muri 30. Ndashaka kubona amaboko yanyu mbona umenga muri bake. Nimushinga intahe. Ndashinga intahe ko Yesu arumwiza. Muri amatinya gushinga intahe ko ndabamanipire gato. Yesu ashimwe cyane. Abamaze 5 irenga bakijijwe, amaboko yanyu hejuru, amaboko. Aha, ndabona ko muri benshi nabyibaza. Haleluya. No munsi ndagufitiye message. Mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga mu buzima bwawe hakiriho kwizera. Uracizeye. Mu myaka yaheruka ikizwa warahagarara kwibarara ukizera ko bagira baguhera ifite. Ukazonye imodoka iraje irahagaze iragutwaye. Kindi gihe warizera ukagenda udafise no gusororera ugahagarara imbere ya patisserie ukavuga ngo no munsi simva ngaha ntafunguye. Gaca haza umuntu ngo mbe uri mu biki ngo twinjire ngo narinje ngaha mugikizwa mwarabonye ibintu byinshi, mwarabonye bitangaza byinshi aho hari kera. Yesu ashimwe cyane. Mbega biracahari, barizo micenye biracahari, uracabibona, biracashushe. Haleluya. Nasanze i bisi y'agakiza irashobora kubandanya ariko kwizera kutabandanije. Nico gituma ikintu Satana azogerageza kugwanya mu buzima bwanyu, kugwanya. Ntazogwanya memoire yawe ifise repertoire y'indirimbo, ntazogwanya no kuza kwawe ngaho no munsi waraye ejo wagiye muri mariage 3 urarushe, waje wayuza ariko waje mu rusengere. Ibyo Satani arashobora no kutazobigwanya, ariko kwizera kwawe azogutera, azokugwanya kuko nico kintu conyene kimuhungabanya abantu bizera. Uyu mugore yaradodoye baramubwira ati heba, ati natwe twahora dusenga nk'uko kwawe twarisonzesha tukonda, raba ipantaro zirakuroka. Heba, uyu muntu n'umufu ntakumva. Ariko bivuga ngo ujya mugore aradodora. Yesu aca aravuga ngo mbega mwebwe abamusenga ku murango no mwijoro ntazobatunganiriza, ntazobagirira neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Luc chapitre 12 verset 37 jusqu'à verset 41. Luc 12 37 jusqu'à verset 41. Aravuga hahigwa abo bashumba abo shebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri azokenyera abicarike aze abagaburire. Niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo bazoba bahigwe. Kandi mumenye iki yuko yabanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramo yogavye ntiyokunze kw'inzu yiwe yimbwa. Namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Haleluya. Verset 41 niyo titre ya message. Petero aramubaza ati mbega mugenzi uwo mugani nitwebwe uciriye canke n'abandi bose? Haleluya. 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 Yesu ikintu ariko arigisha abigishwa biwe, Yesu ariko atwereka ingorane y'umwanya. Vuga uti umwanya. Haleluya. Yesu ariko atwereka yuko umwanya uhora utuma
kalite itosekara canke kalite itakara. Mu kukuvugisha wowe wakijijwe, ngenda kwibutsa yuko umwanya niwo rimwe na rimwe mwansi w'ukwizera. Kuko iyi exemple Yesu ariko aratanga aha, Yesu yaraheje gutanga akarorero ku mugabo yagiye kure ngo agiye kuba kuhone, asiga abwiye umukozi wiwe atuzu ndabira abandi bakozi. Iyo nkuru twarayize ko dimanche iheze. Aramubwira ati ndabira abakozi, ndabira uzubangaburirire ugire gute. Ariko dimanche iheze twarangirije kuri iyi nkuru. Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo amaze kubona vyatevye, uyu mugabo amaze kubona ngo sebuja atevye kugaruka, oriyo y'ugushishikara akora ico yatanguye akora umunsi wa mbere, ndibaza après une année, peut-être après 2 ans, atangura kugavura amahera yo kugaburira abakozi, atangura ngo kuja muri ambiance, atangura kuboregwa, atangura kugenda gukoresha amafaranga, yicisha inzara babakozi, kuko hari harageze igihe umwanya umutuma atakaza. Byatumye umwanya wamutumye agira gute? Atakaza kalite ya service. Twese ibi turiko turakora, umwanya tubikoze iyo ubaye muremure, turashobora gutakaza kalite ya service. Hari igihe kumbura umuririmbyi ngaha kanaka bakimubwira umunsi we wa mbere wo kurongora igikorane, yari yawusengeye, bamubariye yafata iminsi asengera igikorane, akavuga ati Mana mu mutima w'igikorane, gatangura gusenga kuva vendredi, gusenga kuva vendredi agasenga. Umunsi wa mbere twakubonye tukumvura jojo tamavuta, ariko bikaba bivuye no kuri preparation. Ariko uko ikintu cyose ukimenyera, hariho risque yuko utangura kugikorera mu kamenyero, kandi ico utanguye gukorera mu kamenyero utakaza kalite ya service, kuko wamaze kugwa muri negligence na habitude na experience. Uru rugendo rw'agakiza ntushobora gushika kuri destin Imana yateguriye ubuzima bwawe par l'expérience. Nuko twinjiye mu Mana par la foi, tuzosazira mu Mana dans la foi. Nuko mu myaka yanje ya mbere y'agakiza namenye ingabire yanje, Imana ikamenyesha ingabire yanje, nzosaza Imana iryosha, isongora, ikarisha, iperfectiona ingabire yanje no mu kindi gihe kiri imbere. Kubera iki? Kuko foi yo gutangura iratandukanye na foi yo kurangiza. Rero sinshobora kuvuga ngo Imana ivyayo ndabimenyere, ndafise experience ya podium, ngo mpagarike kudepanda ku Mana, kuko Imana ikomunika foi ifatiye ku bintu bimwe bimwe. Imana ikomunika message yayo ku buzima bwanje ifatiye kuri saison ngira ninjiremo. Ikigira kabiri, Imana ikomunika message yayo ifatiye kuri maturité mfise. Imana imbwira bivanye n'ibihe vyanje biri imbere. Imana imbwira ivanye n'ingene ngana. Hariho ijambo wabwiye umwana wawe akiri muto agiye gutangura maternelle, arira. Jegiye natangura maternelle nararize vraiment. Nararize kushika naho nibikinisho byose by'ishuri barabimpaye, kandi byose narabimenye. Vyaranse ko ntangura ishuri, ngene nje gituma uravyumva? Cha maternelle yari inzihera, nja muri classe y'abakuzine, kuko nabona ndabazi bari muri première année. Nkaca njayo kwicara kugeza naho umwigisha atangura kuzarashira ikimoko ku ntebe kugira ambonye akigire gute sininjire nje muri classe yanje. Hariho ibintu babwira umwana agiye gutangura maternelle, hariho n'ijambo babwira umwana agiye muri interna muri secondaire, hariho n'ijambo babwira umwana agiye muri université. Message y'umuvyeyi ikorresponda na saison, igakorresponda na niveau de maturité. Nico gituma ivy'Imana yambwiye l'année passée, ndacakeneye kwimbwira ivy'ubu, kandi akeneye kwimbwira ibikurikira, kuko communication yayo
nta na rimwe iba totale et complète, iri partielle en fonction y'izo facteurs zibiri mpejeje kubabwira. Uko uranyumva rero ntihakagira umuntu akubwira ngo twarasenze, ngo twaraduga imisozi. Prière ntiri conjuguée au passé. Oya, prière ni présent. Yesu ashimwe cyane, kuko bijya byagutunze kijya gihe, ariko ntibishobora kuba bihagije kugira ngo bigushikane kuri fin y'urugendo rwawe. Nico gituma rero abakijijwe kera Satani akoresha iki kintu cyo kurambigwa gifatiye kuri usure iri produit par le temps. Uko uteba ugateba ukibaza yuko wakoze ibikenewe. Nico gituma bantu mufise moins de 5 ans mukijijwe, ndabinginze mwirinde abakizwa ba kera. Apana bose, oya, ariko fais attention na commentaire y'umukizwa wa kera agira kuvyo uri kurakora. Ngo naomba sana petit, naomba sana pumzika, na sisi tumeomba ruhuka. Mwirinde abantu bazimiye mu Mana batakiri mu kwizera. Kuko nkiri muto mu Mana igishika narinda yifitiye caramfashije gushika aho nari ngeze mu myaka iheze. Hari ibintu byinshi uyu munsi ushitseko wabishikanyweko no kwitanga no kunywana n'Imana no kurondera ijwi ry'Imana n'uburongozi bwa mpemu yera. Yarakurangiye akazi, yarakweretse aho invesisa, yarakubwiye uwo mwubakana, yarakubwiye ibi nibi. Hari ibintu byinshi Imana yakurongoyemo, interambere ugezemo Imana yarufise mu ruhara rukomeye cyane. Ariko ndakubwiye ngo kugihumeka utarapfa ntiharagera kuyikunkumura. Uracakeneye gukora vya bindi byagufasha ubwa mbere ugashika kuri 5e niveau. Uracakeneye kubibandanya kubera Imana igutwaye kuri 10e niveau. Kandi ivya kera ntibishobora kuba reserve. Nico gituma n'Abisirayeli Imana yarungikiye manu abagerageje kuyibika kugira ngo bazoyigero lendemain yaraboze. Kuko Imana ntiyigeze yemera ko babika ivyo kujya bazogejo, kuko chaque jour yashaka ko badepanda kuri yo kuvyo bafungura. Chaque matin yagomba ko bayishira kwa maso kugira ngo bamenye ko bafungura. Kubera aspect ya stock irimo absence ya foi. Imana iravuga ngo indya za kera ntizizobatunga, ariko chaque matin nzobagaburira. Nico gituma yanavuze ngo nimwana senga muvuge ngo uduhe ivyo kujya bidukwiriye, kuko ndepanda ku Mana every day. Amasengesho y'imyaka 5 iheze n'aya mama n'aya nyogokuru yazontunga, ariko kandi ndakeneye Imana kugira ngo nibindi ntarashikako ibishikaneko, kandi ivyo bisaba dependance every day. Uriko uranyumva? Twavance. Aravuze rero kuri verset 37. Harahiriwe uwo mukozi databuja igihe azoshika azomusanga ari maso. Can you imagine? Databuja amaze 20 ans agiye. Databuja amaze 30 ans agiye. Databuja ararungitse SMS. Harahiriwe uwo mukozi igihe nzogaruka nzosanga andindiriye akinyiteze ari muri attente. Uwo muntu azoba gifise inyota y'ukumbona, uwo muntu azoba gifise igishika c'ukumbona, uyo muntu arahiriwe. Uwo muntu atazovuga ngo yaragiye, wosanga baramunyuruje, wosanga yarapfuye, wosanga yararongoye abandi bagore ntazogaruka. Reka twibere uko dushaka tube muri désordre. Hari abafashe iyo nzira, ariko ngo harahiriwe umukozi databuja igihe azogaruka azosanga chaque jour yabayeho yiteze ugusubira kandi kumubona. Encore une fois, attente yibaye ndende, harabaho découragement. Ariko umuntu yizera abera amaso icarindiriye.
ndabinginze ngo Imana irestore ubuzima bwanyu n'inyota yayo, mugaruke kuri rwa rugezo kumwe mwayishuhira mukayigirira igishika mukaba muyiteze. Ndasenga Imana isubire bamvyurire mu mitima yanyu, mwe mwakijijwe kera musubire mugire ijya attitude y'umwana yiteze kubona umuvyeyi. Cagishika Imana ikirestore. Haleluya, haleluya. Ngo uwo mukozi, verset 37, igihe databuja azoshika azokwambara ceinture, azokwifungura. Abana y'umuntu agira gwane, naho ndabibona muri primaire abana b'abakobwa bagira bagwane, yaca duza kira guca fata n'ijipo agaca yinjiza. Iyo umuntu agira akora ikintu arakenyera, vuga uti gukenyera. Ngo uwo mukozi ari maso, databuja niyagaruka ngo azokenyera, azofunga ishati, azogenda ngo ategure imeza akugaburire. En d'autres termes, abantu Imana izozika basanga bagifise ukwizera, izoguhagurukira igutegurire iguserve. Nahari sobuja uwo munsi azogira gute? Azogukorera kuko asanzwe uri umukozi yarakimwiteze atarabivamo. Rero objectif y'Imana si uko tugira umuvuduko munini ya wa mbere, ariko objectif y'Imana nuko dukipinga, uravyumva, tukaba consistent mu vyayo ku buryo izodusangana igishika nk'ico twagize tukiyimenya. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Ngo bene uyo mukozi data azogira gute? Azogukorera. En d'autres termes, azoba kuryoherewe. Ngana ubwega abantu b'Imana, nta kintu Imana iryohererwa mu buzima bwacu nk'ukwizera. Ukwizera kurayishitura, kwizera kurayihagurutsa, kwizera ni marque ya confiance iruta ikintu cyose ushobora kuba ufise mu buzima bw'iwawe. Verset 38 aravuga ngo naho yoshika nimba azoshika ku isaha ya kabiri, nimba azoshika ku isaha ya gatatu, harahiri uwo mukozi databuja azosanga abaye maso. 39 ni mubimenye neza, iyaba nyene inzu azijyari gisuma kizoza, yoba maso ntiyocemerera ko kibomora inzu yiwe. Haleluya, haleluya. Iyaba mwese muzi ryari gisuma kiza, bababwiye ko kiza 2h du matin, bakubwiye ko kiza 3h du matin, wokirindira. Ariko Yesu ariko yigereranya rimwe na rimwe visitation yiwe mu buzima bwacu, ariko yigereranya nk'igisuma kugira ngo abwiranye n'inzu abe maso imisi yose, amasaha yose, kuko igisuma nticafashe rendez-vous. Igisuma kiza kuza rimwe na rimwe utiteguye. Yesu ariko abibwira abantu bakijijwe, ariko abibwira abigishwa biwe, ariko abibwira abo bagendanye, ariko arababwira ati sinzobabwira ryari nzoza, sinzobabwira ryari nzoza, ariko umwanya wa visitation wanje abambona niba abandi banyitegura igihe cyose. Ndabaza uno munsi muri kino gitondo abantu b'Imana, uracashuhiye Imana? Barizo mwicaranye nahatanyishe maze ati uracashuhiye Imana? Wumva umurindiriye, wumva urindiriye ica kubarira, wumva witeze ica kuganiriza, wumva hariho attente. Urabizi iyo uguye muri ennui, muri iyi relation, utangura kudevelopa izindi relation n'ibindi bintu canke izindi ngeso. Abakristo benshi bari muri ennui kuko baravuye mu kugira cagishika c'Imana, kuko uzi ko sebuja agira garuka umwanya wari wo wose, nta mwanya wa distraction afise. Aba focus kuri iyo relation principale, ariko igituma utagifise focus kuri relation principale nuko hari ibindi bintu byaje kwiyubaka kandi ma centre d'intérêt. Nico gituma wa mukozi wabonye databuja atevye gutaha ngo yaciye afata amafaranga ya ration agenda mu bagenzi be barakubita ikirori, kubita ikirori baratamba. Ntiyarazi niyo batambira, ntiyarazi niyo boîte ziri, ariko patron yari yaragiye kandi yabonye ko atagaruka ko nta n'umwanya yari afise, arakubita ikirato kigahera kikajyama kubera gutamba no guserereka. Uravyumva ariko kandi sebuja ari muri hotu haraje. Igituma
usamara ukagenda mu byo wari waradashwe nuko quelque part ubuzima bwawe bwarahagaritse kuveya, ntukiri muri attente yo kuba visite n'Imana. Urakijijwe ariko waravuye mu kwitega Imana. Ninda reka aranyumvira umunsi muri kino gitondo. Muko muranyumvaga abantu b'Imana. Muriko muranyumvaga abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ku murongo wa 40 aravuga ngo nuko namwebwe mwitegure kuko umwana w'umuntu azoza ku isaha mutazi. Petero acarapoza question, niyo titre ya message y'umunsi. Petero acarabwira Yesu ati none ga mwigisha, ivyo uri kuravuga ubibwira twebwe cyangwa ukibwira n'abandi bose? Ninde uri kurabarira ibi? Haleluya. Iyi question nayigize titre ya message kugira ngo nshimikire kuri importance yuko mwumva Imana iri kiravuga. Yesu ashimwe cyane. Mana ni twebwe uri kurabwira cyangwa uri kubwira abandi? Petero nubwo yagendana na Yesu ntiyigeze arambigwa kumwumva ari karavuga. Hari n'igihe Yesu yavuga imigani agatwara abigishwa biwe akaja kubasigurira. Hari n'igihe Yesu yagenda ahantu atwaye abantu batatu, muri abo bantu batatu Yesu yatwara Petero yabarimo. Ariko Petero nawe yaramaze kumenyera kumviriza Yesu. Petero yamye ari umuntu ari attentionné n'ikintu cyose Yesu ari karavuga. Ku rugezo rwaho yumvise atanze message, yaramubaje ngo nonega Yesu, ivyo bintu kuravuga uri kubibwira twebwe cyangwa uri kubwira n'abandi bose? Uri kurabitubwira. Iki ni ikimenyetso cy'umuntu afise susi yo kumva ico Imana ivuga. Wanyumvise? Uyu n'umuntu afise umwitwaro ko kumenya ico Imana ivuga. Mbega mwari mubizi yuko ushobora kuza gusengera ngaha muri live center ukubu uyu munsi wicaye ngaha muri iyi ntebe, ariko mwari mubizi yuko hariho abantu uyu munsi bicaye ahantu kandi badasiba dimanche, ariko uyu munsi mwicaye ahantu ariko utaje ngaha witeze ko Imana iza kukuvugisha? Mwari mubizi ko hari umuntu ashobora kuvyuka saa 9 y'ijoro gusenga atiteze ko Imana iza no kumubarira, agaporomoka gacahagarika gaca yipfuka? Kuko urashobora gukotwaya Yesu ariko ntube conscient ko ari karagukomunika message. Petero yaramubajije ngo mwigisha ni twebwe uri kurabarira ibi? Iyi message iri destine kuri jewe. Kubera iki abantu b'Imana kuba mu mugenzo biroroshe kurusha kumva Imana? Nukuri wogorora ishati ukaba wateguye kuva jeudi agahuzu zo kwambara dimanche, n'imbere yo kwinjira mu rusengero wagafotoye wagaposteje, ninaja kuri statut kariho, kandi wadaza no kuva ngaho uraza kwifotoza mu bajya amashugwe ya nyuma canka ahuza kuburi. Ivyo byose byabaye prepare, ariko ntibigeze uprepare umutima wawe kumva ico Imana iza kuvuga uyu munsi. Iyo rero message irungiswe utiteguye kuyakira ntayuza kumva, kuko abakira ico Imana iri kiravuga n'abantu imitima yabo iri muri attitude yo kuza kuvugana n'Imana. Hariho abantu mpura nabo nkasanga chaque message bakomunike ngaha dimanche ijaye n'Imana imaze imisi iri kirababarira. Nubu hariho abantu baza kwandika ngaha après-midi nza kuronka message baza kumenya ngo Pasteur, iyi message wigishije Imana yimpaye muri indwi yambariye ukunuku yakoresheje uwo murongo. Iyo umuntu afise igishika no kumva Imana, uwo onye imisi yose no mu bikoreka ngaha imbere no mu kantu kose no mu ijambo mu protokora mubwiye ngo karibu ngo ndabona Imana ikugirira neza, ikintu cyose bamubarira ameze nk'ivu gitegure kwakira ico Imana ivuga. Kandi iyo umuntu ari dispose kwakira n'Imana iravuga. Nico gituma Yesu yavuze ngo ico gihe abumva bazocika ibipfa amatwi, abatahora bumva bazokumva. Iyo inyifato y'umutima wanje itari mu kwizera, ibikorwa vy'Imana byose birakogwa, ariko we ntucika umu beneficiaire kuko quelque part ntaco witeze kwakira. Ibi ni religion. Nabwiye abantu nabonye abantu ba Bruxelles ya Life Center hariya nababonye aho bicaye, hariho umudamu ari wa Bruxelles muri Life Center. Iyo yakije imodoka dimanche icimwereka yaroye, kuko ni imodoka aramaze kumenya ko agiye muri Life Center, map ica yiyatsi gacimwereka direction, kuko ni imodoka irazi ko agiye gusenga. Hari igihe gusenga bishobora gucika umugenzo, ku buryo naho bokuvyura uri kurarota dimanche matin woza ngaho.
ariko muri uko kuza bikaba byarabaye umugenzo, ariko hakaba hatakiriho igishika cyo kumva ngo Mana vugana nanje, vugana nanje nditeze kukumvira. Abantu bavuga uko n'abantu ukwizera kwabo gushishikara kuba nourri. Navuze mu gatondo ukwizera si ukwizera ntigufise forme iri fini. Ukwizera kumeze nka muscle, ahantu ugenda guterura ivyuma simwa mwombona mugatanga ringene noza ngana. Kubera muscle ni ikintu ci developa. Ababihaririye mu mbarire tubipime. Yesu ashimwe cyane. So foi imeze nka muscle. Foi iri developa en fonction y'ingene uba expose ku Imana iri kiravuga. Bwana sifuwe sa. Chembo n'umufotografa agira mfotore nturinde kurondera preuve amafoto arahari. Yesu ashimwe cyane azovyerekana. Bwana sifuwe sa. Nukuvuga ngo ukwizera ni ikintu gikura. Bantu b'Imana nimba warizeye muri ya myaka ya mbere, muri ya myaka ya kabiri ukabona ibintu birakoretse, wimba warizeye ukabushitsa aho ugeze, mbega urazi icyo uzovamwo niwashishikara no kwizera n'uyu munsi muri 10 na 15 na 20 umaze mu gakiza. Birashoboka kutahevye urushengero ariko wavuye mu kwizera. Ndasubiye gusenga no munsi muri kiro gitondo Imana isure kwa active foi yawe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti Imana activa ukwizera kwanje mu izina rya Yesu Kristo. Igishika cyo kukumva n'igishika cyo kukubona. Bwana sifuwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwira umwicaye nti Yesu yajyamana na Petero mu ijoro. Nta mashambure bari bafise ko baba mu mashamba. Mugira uti bajyama ahantu hamwe. Ariko Yesu avuze akavuga ngo ni jewe ni twebwe uri kurabwira. Can you imagine comment tu peux côtoyer une personne sans toutefois kumuzoea? Ni gute ushobora kuba muri kumwe n'umuntu ariko ntumumenyere? Kubwanje vraiment iyo ni grâce. Uracakeneye gusenga, uracakeneye kwisonzesha, uracakeneye kuba mu nzu y'Imana, uracakeneye kwigishwa ijambo ry'Imana, uracakeneye bya bindi byagutunga, uracabikeneye kuko Imana igenda ivyajusta en fonction ya saison, en fonction ya maturité. Urakeneye information zishasha, izakera ntizihagije. Amen. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Abisirayeli Imana yarababwiye ko izobaha igihugu c'isezerano. Haleluya. Imana yarababwiye ko izobaha igihugu c'isezerano. Usomye mu gitabo c'Abaheburayo, gitabo c'Abaheburayo chapitre 4 verset 2. Haleluya. Chapitre 4 verset 2. Hébreux chapitre 4 verset 2. Imana kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nkabo. Twarabwiye ubutumwa bwiza nkuko nabo babubwiwe. Ariko ijambo bumvise ntaco ryabamariye kubera ritavanzwe no kwizera mu mitima y'abaryumvise. Aba bantu barigishijwe nkuko namwebwe no munsi muri live center mwigishwa, kandi ivyo bigishijwe vyabaha icizere c'ico Imana izobakorera. Imana yabahaye information z'ivyo izokora, kuko ijambo ry'Imana rivuga ico Imana iri n'ico ishobora gukora. Ariko nubwo bumvise amasezerano meza, ayo masezerano ntaco yabamariye. Kubera iki? Kuko amasezerano meza ativanze no kwizera acika amajambo atacamaze. Icatumye rero badashika mu masezerano suko Imana ibesha, suko Imana itasezeranye, kandi si nuko Imana itababwiye ngo bitege. Ariko Imana imaze kubaha ijambo, ama circonstance bari babayemo, abansi babagwanya, ubugaragwa n'ibindi bintu byose, ukwibuka aho baje bava, na izure ivuye ku mwanya yabatumye nubwo bahawe promesse nziza ataco yabamariye, kuko mu gishingo yuko isezerano bahawe rishinga imizi muri bo, icashinze imizi muri bo n'ama situation n'ama circonstance. Imbere yuko umuntu ava mu kwizera,
haza amasituwasiyo ari contradictoire na promesse n'ico wizeye. Nico gituma uyu mugore abonye adodora gushika 2h du matin, uyu muntu atarugurura, uravyumva atarugurura, uburemere bw'ijoro bwari gushobora kumutera kuduta yuko ataza kwishurwa. Ariko malgré ko hari uburemere bw'ijoro, uyu mama nibaza ko yatanguye adodora. Ariko hari igihe umuntu adodora ukumva yariko aradodora kenshi, ukumva asigaye adodora ngo dan agahagara dan, kuko fete yabigize kuva kera, rimwe akanateba akicara gasubira kandi agahaguruka. Benshi mwishwe n'uburemure bw'urugendo ruca rukeya découragement mu mitima yanyu, ku buryo ntimugikora vya bindi ukwizera ko ariko abasunikiye gukora. Warasengeye umufiance wawe, uravyumva ugasenga, Imana ikaguha ikimenyetso, ukabona warose, ukabona mwambaye ivya blanc, ukazoya yaraguhevye, ugasubira ukagira gute? Sha uwa gatanu yaje, nta no gusenga, nta no kubaza ngo tugende. Aho nasengeye bana kwibarabara, aho nagize gute? Uko niko abantu bahora bagwa bahononsa ku bintu bizima kubera ibikomere vyabaye mu minsi yahera, bakava mu kwizera bakaja mu kwigwanirira. Ninda reka aranyumvira umunsi muri kino gitondo. Bumvise ijambo nk'iryo mwumvise, ariko iryo jambo ntiryivanze no kwizera mu mitima yabo. Haleluya, haleluya. Abo mu gatondo nababwiye ngo dukeneye abantu b'Imana kudepanda. Nababwiye abantu mu gatondo hari abantu basa neza, hari abantu mufise fraîcheur, hari abantu mudasaza, hari abantu mwateye imbere, hari abantu mwateye imbere ariko mwabiraba neza. Ni bande bari ngaha avuga ati aho nageze hose ni Yesu yahanshikanye. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngenda kubwire ngo aho hantu yagushikanye kuri ku kilometero ca 200, ariko urugendo rwawe ruse 150 km, kandi byagushikanye kuri 20 km. Haleluya. Nuco uvuga ngo byose namaze kubimenyera. Oya, bandanye ukore vya bindi nyene wakora bikagushikana kuri 20, kugira ngo bigushikane kuri 30, bigushikane kuri 100, bigushikane kuri 120, bigushikane kuri 150. Kubera iki? Kuko bijya vya kera ntibihagije, ariko ukeneye gukipinga the same rytme mu Congereza ni gute? Okay, rytme. Yesu ashimwe cyane. Ukeneye, reka nakubwira ikintu kimwe, nimba amasengesho yarambohoye, Yesu ashimwe cyane. Nimba narakijijwe, Imana ikampebesha akaboregwe, ikampebesha boite, ikampebesha badada, nimurabe ingene mwese mukijijwe mu myaka 2 ya mbere mwari mwahindutse. Abantu basigaye bakwita ngo Pasteur. Abantu basigaye babona ngo shango yarakijwe ngo ntimumuvugishe. Nababahungu babandi bakudiraga atanu magitumbera, umenga nisazi wakije umuriro kuri cuisinière, ntishobora kuguma hicaye ikiguruka. Ibibazo byose abantu baraguhunze kubera wamenye Imana. None nimba mu myaka 2 Yesu yaraguhinduye akakugira mwiza, mbega kubera ki wahagaritse gushishikara kuba expose kuri présence? Nimba mu myaka 2 yaraproduise changement ingana gutya, mbega nibi hataraheza, akeneye guheza, ariko akeneye juste yuko wewe ukora cakindi wakora kera ukakibandanya. Kubera iki? Kuko mu kubandanya vya bindi nyene biproduisa ibiruti vyabaye produit ubwa mbere. Abantu benshi babayeho hari abandi bo mu gakiza, dusigaye dusaba abandi bo mu gakiza, bantu b'Imana mwakijwe mukikizwa vuba. Ndagusavye naho umugabo yo guhari ifite mwahuriye aha, wicunge ndiya gusabana nimero telefone, urabe n'ivyo akubwira. Sindabiza ariko hari haba abandi. Kuko hari abantu bariko bapfira aho bari bakwiye gukirira. Ariko iki kiriko kiva kuki? Suko batabonye kugira neza kw'Imana, no, barakubonye. Ariko kiriko kirabica niki? Nuko batashishikaye kuba maso. Iri jambo nabo bararyumvise, ariko ntaco ryabamariye, kuko igihe ryavugwa ntiryasanze mu mitima yabo hari ukwizera, kugira ngo kwizera kuvyaze umusaruro rya jambo bumvise. Ngira mvuge iyi verset Matayo 19:30 havuga ngo
19:30 haravuga ngo ariko benshi b'imbere bazoba b'inyuma kandi ab'inyuma bazoba b'imbere. igituma Yesu yavuze aya majambo suko icifuzo ca Yesu yuko mwe mwabaye abambere mu kumenya Imana muzoba b'inyuma, sico cifuzo ca Yesu. Ako Yesu yavuze ngo benshi, navuze ko natoye version muri Matayo, kuko muri Matayo niho bavuga ngo plusieurs, benshi mu bambere bazoba banyuma, benshi mu banyuma bazoba bambere. Aba bantu bose uko ari babiri, baba barabahora arabambere, baba barabahora arabanyuma, bose batandukaniye ku kintu kimwe, ukwizera. Bamwe bambere harageze igihe bava mu kwizera, batangura kuriva ubuzima bwabo ku vyifuzo vy'imibiri yabo. Abandi bamwe barabanyuma bakiriye ukwizera gutransforma ubuzima bwabo, baca baja mu bambere. Yesu mu kuvugira ijambo yagomvye kutwavertisa twege twakijijwe kuva kera yuko bishoboka yuko hamwe naho twakijijwe kuva kera turashobora kuba turi muri urugendo tutariko turashishikara gukura. Agakiza ntigahagaze ku myaka maze nkijijwe, agakiza gahagaze ku kungene nshishikara kugendera mu kwizera mu buzima bwanje no mu bucabane bwanje n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Gihe kimwe Yesu yaravuze ngo abasuma n'abambuzi bazobatanga kwinjira mu bwami bw'ijuru. Si uko Yesu atashaka yuko aba bantu bashobora kwinjira mu bwami bw'ijuru, no. Ariko Yesu atruva inyifato y'ukwizera mu basuma n'abambuzi, ukwizera atari karabona mu bajejwe ibintu bwa mbere. Bana b'imfura mu gakiza, bana b'imfura muri iki gihe, bana b'imfura mu miryango yanyu, ushobora kuba ukijwe uri wenyene cyangwa ukijwe uri wenyene muri quartier cyangwa muri entreprise ukoramo. Ushobora kuba wewe uri identifié nk'umwana w'imfura, ariko ngenda kwibutsa yuko ivyo wajejwe n'Imana ubwa mbere, Imana iragomba kubitwara jusqu'à la fin. Imana ntiraheza kudevelopa kapasite ziva ku butumwa bwiza wakiriye. Imana ntiraheza kukuvanamwo. Imana ntiraheza ngo ikugire produit fini. Imana iracari busy. Abamarayika muhemu yera uburyo bw'Imana, Imana ikirakora umugeni, ikiramutegura, ikiramukura ku bucafu, ikiramwoza, ikirakugira neza, ikiritwararika makiyaje yawe, ikiritwararika kwambara kwawe, ikirakwitwararika, ikiragutegura kugira ngo ikwereke amahanga. Ivuge ngo raba mukobwa w'Isiyoni, haguruka usayangane. Ni Imana imutegura, ariko Imana ntishobora kuntegura igihe navuye mu kwizera. Ntibishoboka. Ngomba kuba ndi disponible ku gikorwa c'Imana. Naho ndi pasteur niko ndabakorera, ngomba kugira amaboko ku Imana ikankorera, kuko uko indyosha niko nanje ngira resultat nziza muri mwebwe. Ariko ninavuga ngo maze imyaka ingahe ndabikora, nkazanda bazadira experience n'umutwe uvyimvye, ukumenyera n'ibiki, muzokuva yuko atabuzima. Rero ndacakeneye kwa kwizera kwampagurutsa niri muto gukambwira umuhamagaro wanje, ndacagukeneye kugira ngo menye ivyo ndabagaburira bijanye na saison yawe na maturité yawe. Ntibikwiye kuva mu kamenyero, kuko akamenyero n'ubupfu. Sishobora kuza kuwoshipinga muri experience nk'umuntu avuye ahantu batazi, nk'umuntu avumbutse kubera uturirimbo zinazopendwa zinajulikana. Ninateri bararyoherwa, erega na Tselindio ateye turaryoherwa. None Maria Kare ntiyaririmbye indirimbo za Noel, ntizimuhezagirwa. Igikoresho cyose kirashobora gutera, ariko gutanga ubuzima hagomba gusabwa yuko ico gikoresho kiba kikiri mu kwizera. Kuko Imana yo guhura uririmbo rubishe go muri kantike gwa kera, ariko rugakora ibitangaza kuko kiriko kiva muri communion. Ntituraba consommateur ba style, ntituraba consommateur kandi ntituraba consommateur bingene ibintu biriko biragenda, ariko turaba consommateur bigikoresho na produit turi résultat ya foi. Haleluya. Haleluya. Uri kuranyumva muntu w'Imana, Yesu ashimwe cyane. Abasuma n'abambuzi badutanga kwinjira mu bwami bw'Imana kuko bo ivy'Imana baravyumva bagahinda gashitsi. Ariko wewe waramaze kubimenyera, uravuga ngo Pasteur uravusarara nunywe n'amazi heza dutahe, ariko reka nakugira ikintu kimwe, naho nkubita ishuti ndabomoka nyene nkagenda. Ntiyabuze n'umwe aza kunyakira akanyumviriza akakira message. Kubera iki? Kuko bamwe bamenyereye ibitamenyerwa baca barapfa.
parce que la parole qui leur a été communiquée n'a pas été mélangée à la foi. C'est pour cela que cette parole n'a pas donné le résultat. Igikomeye si kivuzwe, igikomeye ni récipient yakira. Jacques chapitre 2 verset 25. Jacques chapitre 2 verset 25. Jacques 2 25. Kandi na Rahabu maraya. Rahabu maraya. Niko vyabaye. Mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa kuko yahaye za ntumwa indaro akazirangira iyindi nzira. Hébreux 11:31. Hébreux 11:31. Ukwizera ariko kwatumye Rahabu maraya ataranduranwa n'abatumviye Imana kuko yakiranye amahoro abaje gutata. Aba bantu babiri banditse Bibiliya si bamwe. Igitabo c'Abaheburayo ntituzi umuauteur wacu, bamwe barasubsona baravye caractère ya écriture bakibaza ko ari Paulo ariko ntibiri confirmé ko ari Paulo. Hébreux chapitre 11 itreta kuri teme ya foi. Ariko umwanditsi w'igitabo ca Yakobo na wene ari we Yakobo na wene atreta sujet y'ibikogwa. Aba bantu babiri bahurije kuri Rahabu. Umwanditsi w'igitabo c'Abaheburayo mu bantu beza bukwizera yavuze akavuga ba Abraham akavuga bande. Biratangaza yuko aza kurangiza imbere yo kuvuga abandi mu kivunge kuri verset 31 afasha umwanya wo kurangiriza la liste y'abantu bagendeye mu kwizera, afasha umwanya wo kurangiriza kuri Rahabu maraya. Birangyohera kubona Imana ishobora kwensera umuntu nk'uyu apara mu menga atarafise ubuzima bwiza, ariko Imana ikamuha ikerekana agaciro kiwe kadahagaze ku ngeso ziwe, ariko Imana ikerekana agaciro kiwe gahagaze ku kungene yizeye. Ariko Yakobo ariko aravuga kuri Rahabu kuko Yakobo avuga ibikogwa niyo teme yiwe, abivuga kwiki. Yakobo yerekana yuko ukwizera kutagira ibikogwa kuba gupfuye. En d'autres termes, umuntu ntashobora kuvuga ko yizera adakora ibikogwa vy'ukwizera. Umuntu ntashobora kurevendiquer la foi adafise les œuvres de la foi. Nukuvuga iki rero? Ibikogwa vy'umuntu biri déterminé n'ikimufise ko impact. Iyo umuntu akogwa ko n'ibiri hanze vyo mwisi, umuntu ari impacté par le monde extérieur, niwaza kumuraba mu bikogwa uzomusanga afise ibikogwa vy'ubwoba n'ibikogwa nyene vy'umuntu afiswe ko impact n'isi. Uyu munsi mwese munyicaye ngaho imbere, ubuzima bwanyu busa nikibafise ko impact. Rahabu rero icari kimufise ko impact muri Jacques, nsubira muri Jacques, icari kimufise ko impact. Rahabu kuri eka please, Jacques kuri eka nimusinzira, come on. Muguru rajya amadirisha yose ndazi ko hashushe. Yesu ashimwe cyane. Rahabu maraya mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikogwa igihe yaronse ijambo akuye kuri ba batasi. Ariko kandi mu kuvuga ngo yatsindanishijwe n'ibikogwa muri Hébreux naho hakamujustify yuko bijya bikogwa vyiwe vyavuye ku kwizera. So nukuvuga rero ngo ntiyakwiye kuba intambara hagati y'ibikogwa n'ukwizera, kuko ukwizera kuraproduiza ama œuvre afatika. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndababaza ikibazo abantu b'Imana. Rahabu maraya hari isezerano Imana yari yamuhaye? Nababajije, Rahabu maraya hari isezerano Imana yari yamuhaye? Rahabu maraya nta sezerano Imana yamuhaye, ariko Rahabu maraya yizeye isezerano Imana yahaye abandi. Isezerano Imana yahaye abandi araryakira, riproduiza kuri we ico ritaproduije ku bandi. Mwanyumvise? Yakiriye ijambo Imana yahaye abandi arigira igiwe, vuga uti ijambo. Kuko ijambo iyo rivanzwe no kwizera rishobora kuba ritari ridestine kuri wewe au départ,
ariko n'igihahurirana umutima wawe ari ivu ryiza ryo kwizera, iri jambo riragukorera. Je ndakunda ijambo, aka kantu nzoka je ndakunda ijambo. Yo umviriza ariko ab'Imana yahaye ijambo ryo kwinjira mu gihugu c'isezerano barinjiye, ba nyenaryo ntibinjiye, ariko uwutari nyenaryo yarinjiye. Why? Kuko Imana ntiri emotionnel, ariko Imana irondera ukwizera. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yosuwa yatumye 2 fois aba espion kuja gutata Kanani. Objectif y'Imana yo gutuma abisirayeli bagenda kuraba Kanani yari ukugira ngo abantu babone yuko naho vyatevye ivyo nabasezeraniye ni mu birabe. Finally ca gihugu muratanguye kuronka abantu bagenda iminsi mike bakaba barashitse ca gihugu ngiki. Imana yagomba kuzana evidence kugira ngo yankuraje abari muri foi, kuko hari igihe iyo turi mu kwizera Imana iduha ibimenyetso, kuko irazi ko turi abantu, irazi ko twite kuhaja. Rero Imana ikoresha Yosuwa atirungika abatasi bagende kuraba kugira ngo bagarukane nouvelle, baze kubwira abantu ivyo babonye, kuko vya bindi mwahora mwumva uyu munsi mwatanguye kugira gute kubikabakaba. Ariko muntu w'Imana, naho twoba dushitse kuri fin haracakenewe foi, kuko harabapfuye bari kure batabonye isezerano, ariko bientôt harabagiye gupfa bamaze no kubibona. Kuko kubibona byo nyene bidahagije, bidasanzwe kwizera mu mutima wawe. Yosuwa rero igihe kimwe aratuma abantu Mose muri Josué chapitre 2 aratuma atigenda mutate. Muri Josué chapitre 2 aratuma muri chapitre 2 verset 9 10 11 12 13 14. Arababarira ati nzi yuko Uhoraho abahaye iki gihugu kandi mwaduciye ivutu, mbere abari mu gihugu bose bahiye coba ku bwanyu, kuko twumvise ingene Uhoraho yakamishe ikiyaga gitukura imbere yanyu igihe mwava muri Egiputa, kandi twumvise n'ivyo mwagiriye abami bomi b'Abamori hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi, abo mwagishije bose. Tuvyumvise imitima yacu yaciye tuvamo, nta muntu n'umwe yarasigaranye umutima mu nda ku bwanyu, kuko Uhoraho Imana yanyu ari we Mana iri hejuru mu ijuru no hasi ku isi. Nuko rero ndabinginze mu ndabiri Uhoraho yuko muzogirira neza ab'inzu ya data, kuko naje nabagiriye neza. Mume ikimenyamenya c'ukuri yuko muzorokora data na mama na basaza banje na barumuna banje n'ababo bose mukadukiza ntidupfe. 14. Abo bantu baramwishura bati nimutatuvuga amagara yacu mukijije, natwe ntituzobura gukiza yanyu, maze Uhoraho niyaduha iki gihugu tuzokugirira neza, ntituzoguhemukira. Haleluya, haleluya. Ubu ni maraya. Maraya yifitiye ni nka maison de passage, kandi abantu binjira mu gihugu badafise aho barara bigendera kwa maraya. Aba bantu rero Mose arungitse nabo baragiye kwa maraya, ariko Yosuwa mante confusion Yosuwa fist araza. Yosuwa amaze kubarungika bararaba ahantu boba, kuko araba Yesu ntibamenyekane, bigira kwa maraya, kuko vraiment ngaho ntawuza kumenya ko hari, kuko hasanzwe deja nta no kwandika passport y'uwinjiye, kuko si hotel. Perereza mu gihugu rirakora, riravuga ngo twamenye ko hari aba espion juif kandi bari kwa maraya. Rero Rahabu ari entre deux feux. Umwami aratumye abakozi ati genda mubwire Rahabu aduha abo bantu, kuko twamenye ko ariho bari, kuko bariko baregera baje gusuma urusaku bafate. Rahabu yumvise baje aranyegeza baba espion, mu nyuma araza arababwira ati bariko barabansaba.
acagira negociation. Uvuga uti negociation. Uyu mugore igituma ari special, hari umwami physique afise inkota agomba kumwica, ariko kandi hakaba uwundi mwami agaba ijuru n'isi yahejeje kumenya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka rero uravyumva kuki mwagiye kuri no si Catherine nigeze ndayivuga kweri ko tuza kugwana. Je navuze nahere hariya ntacu sawa. Rahabu arababwira ati Imana yanyu amakuru yayo narayumvise. Ni murabe Israeli iri oblige kurungika aba espion kugira ngo ukwizera kuduge. Igihe bagiye kurondera ukwizera mu kubona ivy'Imana yavuze ko ari ivyo bagaruke batange raporo, ahubwo basanze mu kanwa ka maraya ari watanguye kubabwira amakuru ati Imana yanyu twarayumvise iradutera ubwoba, Imana yanyu twarayumvise yanesheje abami benshi, Imana yanyu turabizi tudakekeranya, iki gihugu izokibaha, kandi Imana yanyu twarayumvise n'umuhizi mu ntambara. Ndabinginze nimunyemerere yuko nintabatanga muzokiza papa, muzokiza mama, muzokiza abo tuvukana, famiye yanje nta kintu na kimwe izoba. Nimunyemerere kataco muzongira, nande sinza kubatanga kuko ndabizi neza ntakekeranya yuko iki gihugu intwaro igiye guhinduka, Imana igiye kubaha iki gihugu. Nimunyemerere yuko nimwaza twege muzodukiza. Aba batumwe baca baravuga bati turakurahiye omwe la mort, nutadutanga natwe turakugarantishije yuko wowe haka umuryango wawe upfa nitwege tuzopfa. Vuga uti deal done. Ni icongereza deal done. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti affaire terminée. Iba yita transaction ya foi. Yesu ashimwe cyane. Aca yemera kwiteranya n'umwami kuko yemera yuko Imana ya Israeli ari Imana y'igitangaza. Aba batipe rero baratashe kwa Yosuwa, bashitse kwa Yosuwa verset 24. Umvirize ico baciye babwira Yosuwa. Baramubarira bati nukuri koko uhoraho agabuye iki gihugu cyose arakiduhaye ku maboko yacu. Yosuwa arindiriye bamubwire le pourquoi. Eske yasanze abasoda banyura urumogi? Eske yasanze abasirikare barara mu kabare? Ni giki babonye kugira ngo bamenye ko iki gihugu Imana ikibahaye? Mbarizo mu cyayo tibabonye iki? Mbere bene co bose twabaranduye umutima. Ni ukuvuga ngo les occupants bari prêts, barazi Imana yuko yamaze kuhaduha. Ni nkuko babwiye Yosuwa ati dusanze ukwizera mu bansi kubijanye n'Imana yacu. Yesu ashimwe cyane kubijanye n'ico yadusezeranye. Igihe muri camp ya Israeli batizeye ico Imana yavuze, aba enemy bamaze kwitegura gutegekwa n'iyo Mana yacu kuko bafise ukwizera. Pointre ntibavuze nka babandi ba plus tard bavuze ngo ibigabo n'ibigatanya, ntibazanye ibintu matériel physique, non, bazanye une parole de foi. Bariteze Imana. Ndarangije mvuga ngo abambere bazoba abanyuma, ariko abanyuma bazoba abambere, kuko Bibiri ivuga ngo Imana yashize ishimwe mu kanwa k'inzoya. Birashoboka ko ukwiye Imana yo kwigishiriza mu muntu utokwibaza ko yo kwigishije. Kigira kabiri, ukwizera wo gutakaza naho uri uw'Imana, kandi ugatangara kugusanga mu batarabi Imana, kuko ukwizera si assurance vie. Ukwizera kwidevelopa au quotidien muri relation personnelle yawe n'Imana, bifatiye kukuveya no kwitwara kici Imana kirakubwira. Ni gutyo kwizera gushishikara, kandi ukwizera ntukubaka bihagije, ariko ukubaka toute une vie. Haleluya, 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 haleluya. Muri kino gitondo uvuge ngo Mana orosha umutima wanje, garukana sensibilité natakaje, garukana sensibilité natakaje, garukana igishika natakaje. Imyaka arabaye miremire yo kurindira, gihe carabaye kirekire cyo kurindira bijyana vya bindi, ivyapfuye vyarandekuhajije,
ntangura gucika umuntu ari frustre muri wewe, hama ntangura guheba. Ni gutyo nahevye amasengesho, ni gutyo nahevye kuvyuka mu gatondo gusenga, ni gutyo nahevye gukorana n'abandi, ni gutyo nahevye ibintu byose nahora nkora byantunze ubwa mbere bikageraho byanshikanye, ariko narabihagaritse kuko kubikora no kubitabikora ntaco bimaze. Ariko Mana uyu munsi umbabarire, ndagarutse. Haleluya, ndagarutse. Restaure mon cœur. Haleluya, haleluya. Urashobora gutangura gusenga mu ntebe yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka kumva amajwi y'abantu basenga. Wisengere hano hantu, wisengere hano hantu. Vuga uti Mana subira uvyure Mana umutima wanje. Mana subira Mana nkiza ama circonstances n'ama facteurs extérieurs yanzimije. Mana nkiza ukugarariza kwiyubatse mu buzima bwanje. Mana garukana urukundo rwanje rwa kera. Chonda guhora ni kinuko wavuye mu rukundo rwa mbere. Washobora kubukiri muri eglise, urashobora kubukiri ngaha ariko waravuye mu rukundo rwa mbere. Washobora kuba umaze imyaka myinshi ugendana na Yesu batakuzi hanze nk'imborego, batakuzi nk'umunyamakosa hanze, ariko naho uri utakiri kurabandanya ukura mu kwizera. Utagitambukira mu cimana iri kirakubarira ngo wizigire ko kizoba. Birashoboka ko naho wabandanije mu gakiza uri muri babandi baca intege nke abandi, ukababwira ati reka sha ivyo ntibikora, hagarika kwigora. Birashoboka ko wahora usenga, birashoboka ko wahora ukorera Imana, ariko batakintu na kimwe gikorera Imana, kuko igihe wakorera Imana wari witavye umuhamagaro, ariko warahagaze ucitse ku muntu yicara ari umukonsomateur. Ego ntiwatutse Imana, ariko mu rundi rugezo ubuzima bwawe busa n'ubwateye akagonga Imana, kuko Imana irashaka ko mubandanya, irashaka ko mubandanya, irashaka ko mubandanya, irashaka ko mubandanya. Iragomba yuko izuba ry'igihe n'uburemere bw'igihe n'uburemere bw'imisi n'imyaka butagutera kudendebukirwa, ariko Imana iragomba yuko la longueur des journées, la longueur des soirées igutera kudepanda cyane kuri yo. Uko wa munsi urushiriza kwegera abariko nawe urushiriza kumwegera, uko wa munsi imisi mibi urushiriza kuba mibi abariko murushiriza kuba mu bandi no kubakwa n'abandi. Reka kuvuga ngo ivyo naho narabikora nk'ikizwa, reka kuvuga ngo tugikizwa ngo byari bimeze gutya, ariko garuka hahandi kuko hajya hagushikaye ku ntambuko zidasanzwe, kandi les mêmes effets produiront les mêmes résultats. Nico gituma mu izina rya Yesu Kristo ndasenga muri kino gitondo ngo Imana ikurestore, ndasenga muri kino gitondo ngo Imana ikurestore. Mbega wosenga ukavuga ngo Mana restore umutima wanje. Birashoboka ko wabaye abusé, birashoboka ko wakomerekejwe, birashoboka ko wabaye découragé n'ukurongora, birashoboka ko wababajwe n'umuntu aguhagaze imbere, birashoboka ko wakubereye akarorero ari we yaguteye intege nke, birashoboka ko wakubera akarorero ari we yagutumye uzima, birashoboka yuko wahemukiwe ahantu utagomba guhemukirwa, ariko si raison d'abandonner la foi, si raison d'abandonner la foi. Mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera, mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera mu isi, mbega umwana w'umuntu azosanga ukwizera. Nimba umuntu mubi ashobora gutanga inkuru nziza, plus forte raison so mu ijuru musenga ku murango no mu ijoro ntazoreka kubagirira neza, azobatunganirije. Haleluya. Lendele kosheketsele bo shiketsele bo sheketse. Shiketsele bo shendele kotele bo sandele kosheketse. Sheketsele bo shindele ko. Mu minota mike wonyemerera ugahaguruka tugasengera hamwe. Lemblo shiketsele bo. Kandi si n'umwanya wawe wo gutaha, ariko n'umwanya wawe wo gusenga. Haleluya, ko ari Imana irikira kuvugisha. Mubwira uti Mana restaure Mana umutima wanje, garukana igishika c'amasengesho, garukana igishika co kugororoka caba muri jewe, garukana umutima wa repentance wahora uba muri jewe utakibaho. Mana garukana Mana ahantu ntamenyera ivyawe, Mana nshira ahantu Mana yo mwijuru ntafata minenegwe, ntafata à la légère, kubera urugendo rwanje ruracabandanya, urugendo rwanje ruracabandanya. Mana nshoboza kudepanda kuri wewe, igihe wampaye ya stabilité nasengera, ariko nshoboza kutadepanda kuri stabilité financière, ariko mbandanye nkorera kuri stabilité divine, la stabilité divine, la stabilité divine niyidahinduka, niyitagira guhindagurika. Sheketselebo shiketselebo, sheketselemo ndele koteleblo. Uhoraho akurestore, uhoraho akubake, uhoraho agusananure, uhoraho akuvure, amavuta yiwe akuvure, amavuta yiwe akuvure, amavuta yiwe akuvure, amavuta yiwe akuvure,
amavuta yiwe akuvure, amavuta yiwe akuvure, amavuta yiwe akuvure. Ndagomba kumva ijwi ryawe muri kino kibanza. Mubarire uwo mwami wawe ari hano, nta gucira urubanza, ariko ari ruwezi kugira icyo akoze gishasha. Ariko mubarire ngo ndagomba kuba maso. Kangura umutima wanje Mana, kangura umutima wanje Mana, kangura umutima wanje Mana. Ego mariage yawe yaratevye, kangura umutima wanje Mana. Ego akazi kawe karatevye, kangura umutima wanje Mana. Ego ibi vyaratevye, ariko heureux le serviteur qui son maître trouvera veillant. Haleluya. Mana mpakuveya, Mana mpakubandanya vya bindi, Mana mpakudaheba, Mana mpakudahagarika, Mana mpakutaneshwa n'uburemere bw'igisagara, Mana mpakutaneshwa n'uburemere bw'igisagara, Mana mpakutaneshwa n'uburemere by'ubuzima bwa minsi yose. Inzara, imibabaro, ibigeragezo, pression y'akazi, ibi byose birakujyamako bikagutuma upfuba, bikagutuma uzima. Ariko ndavuze ngo esprit de restauration, oh Saint-Esprit, restaure ton église. Oh Saint-Esprit, restaure ton église. Oh Saint-Esprit, restaure ton église. Oh Saint-Esprit, restaure ton peuple. Oh Saint-Esprit, restaure ton peuple. Restaure ton peuple. Restaure ton peuple. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Restaure ma course. Restaure ma course. Restaure ma vie. Oh, abaregarega, abaregarega, abatakaje équilibre, abahungabanye, abari vacillant, abanyiganyishwe. Ndavuze ngo mpemu w'Imana gustabilize muri kino gitondo. Ndavuze ngo mpemu w'Imana gustabilize muri kino gitondo. Ndavuze ngo mpemu agustabilize muri kino gitondo. Agacerere nikakubuze kudodora. Dodora abandondera bazombona. Dodora uzokugururirwa, hamagara nzokwitaba. Dodora uzokugururirwa, hamagara nzokwitaba. Dodora uzokugururirwa, hamagara nzokwitaba. Dodora, hamagara ndakwitaba, hamagara ndakwitaba. Dodora ndugurura, hamagara ndugurura. Hamagara bandanya, bandanya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mpemu w'Imana kugendere kuri uyu munsi muri kino gitondo. Mpemu yera kuzuza inkomezi. Waje ngaho udendebukiwe, waje ngaho uri mu kubivamo, waje ngaho utazi n'ivyo uroyemwo, waje ngaho nyere kubera waje. Ariko reka gusuke kwa amazi, reka gusuke kwa amazi, reka gusuke kwa amazi, reka gusuke kwa amazi. Muri ubwo bugaragwa, muri ubwo ruzuba, muri ubwo buremere, reka gusuke kwa amazi, reka gusuke kwa amazi, reka gusuke kwa amazi. Fata uwo muri kumwe umusengere, fata uwo muri kumwe umusengere muhagaze. Uvuge ngo Mana nsuka koma, uvuge ngo Mana nsuka koma. Restaure papa, restaure papa. Hari abari barasamaye, hari abari baragiye muri ambiance, hari abari baratakaje concentration. Ariko akugarukane hahandi nyene, aho ugaruburira ukwizera, aho ukiritiva kwizera. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo amarembo y'ikuzimu hazoguhagarara imbere. Ndavuze ngo amarembo y'ikuzimu hazoguhagarara imbere. Ndavuze ngo amarembo y'ikuzimu, naho yoba akomeye, naho yoba ahambaye, naho yoba yasamye ku bwawe, ariko ndavuze muri kino gitondo, semerera iryo zina, semerera iryo zina. Uvuge ngo Yesu, semerera uvuge ngo Yesu. Mubarire uti mvana ahantu, mubwire uti nsohora, mubwire ngo nsohora. Mubarire uti nkura ahantu, mubarire uti nsohora, mubarire uti nkorako. Nkorako Yesu, nkorako Yesu, nkorako Yesu. Nije uri kurabarira, nije uri kurabarira. Nije uri kurabarira, nije uri kurabarira. Ni twebwe uri kurabarira muri kino gitondo. Ibi ni ibyacu, ibi ni ibyacu, ibi ni ibyacu, ibi ni ibyacu. Yesu we, Yesu we, Yesu we. Yavuze ngo mpamagara ndakwitaba.
muhamagara umwereke ubukene bwawe, muhamagara umwereke ubukene bwawe, muhamagara umwereke isubira nyuma ryawe, muhamagara umwereke intege nke zakwishe, muhamagara umwereke iyara ruryamyemo, muhamagara umwereke inyota yaheze, muhamagara umwereke ukwizera wamanitse kuri portemanto, usure kwambara umwambaro wo kwizera, usure wambara ibigwanisho byo kwizera, usure wambara ibigwanisho byo kwizera. Yes, 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 yes. Girira neza abantu bawe, girira neza abantu bawe mpemu yera, niyo utegura umugeni, niyo utegura umugeni, wabuze ngo zoza kubatora, nta marabaga, nta bucafu bazoba bafise, bazoba basa neza, ije nzobatunganya, niko ndakora. Ico yatanguye ntagihagurukiriza hagati, ico yatanguye aragisozera, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabari uwo muntu asohoke, ndabari uwo muntu asohoke, ndabari uwo muntu asohoke, ndabari uwo muntu asohoke. Mana kuraho kurambirwa, kuraho kurambirwa ma, kuraho kurambirwa ma, kuraho kurambirwa mu bantu bawe, kuraho kurambirwa mu bantu bawe, kuraho kurambirwa mu bantu bawe, kuraho mana gutakaza igishika every day, kuraho gutakaza igishika ca buri munsi, kuraho gutakaza communion ya chaque jour, kuraho mana yo mw'ijuru. Ntidutungwe n'ivyo twabitse mu myaka iheze, ntitugomba gutungwa na stoke ya kahise, ariko tugomba indya ku munsi ku munsi. Uduha ivyo kurya bidukwiye ku munsi ku munsi. Turagomba kudepanda kuri wowe lundi, turagomba kudepanda kuri wowe mardi, turagomba kudepanda kuri wowe muri juillet, turagomba kudepanda kuri wowe muri septembre, turagomba kudepanda kuri wowe isaha yose. Hari umuntu ariko arasenga aha hantu. Reka isengesho ryawe riduge, reka isengesho ryawe riduge, reka isengesho rivuye indani mu mutima wawe riduge. Ntakengera amasengesho yacu, ntakengera amasengesho yacu. Mubarira uti Imana ndagarutse umwana wawe, mugira uti Imana ndagarutse, mugira uti Imana ndagarutse, ndasubiye kumva mu ishuka yanje, ndasubiye gukunkumura Bibiliya yanje, ndasubiye gukunkumura icumba canje c'amasengesho. Ubuzima bwanje bwo gusenga burasubiye kuba active, ndasubiye kuba umukristo ari active, ndasubiye kuba umukristo ari active. N'ingabire narari narayihagaritse, no kugukorera nari narabihevye, ariko ndagarutse, ndagarutse man, 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 ndagarutse papa, ndagarutse mu marembo yawe. Ndabizi ko witeze kunyakira, ndabizi ko witeze kunyakira, ndabizi ko utampindira hanze, ariko ndagarutse baba, ndagarutse papa, ndagarutse. Hallelujah. Hallelujah.